nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ahazwa mukama. Muri ya minsi Yezu yabari abigishwa biwe ati, akarorero kabi ntikazokwigera kabura, ariko uwo kazova ko arigorewe. Ivyo mubera vyo nuko bamubohera urusyo kw'izosi bakamucuranguza mwibenga, hako yosha nabi umwe muri aba bana bato bato. Muragabe namwe nyene, uwo muvukana niyacumura umuhanure, niyigaya umugirira ikigongwe. Niyagucumura ko agashika indwi ku munsi, agashika indwi akakugaruka ko avuga ati ndigaye, uramugirira ikigongwe. Abatumwa barahava babwira umukama bati, twongerereze ukwemera. Umukama ababwira ati, iyo muba mufise ukwemera kungana n'agatete ka sinapi, mwoba ari uwo mukere muti irandure uze kwitera mu kiyaga, woca ubagamburukira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere turatanguye kuzirikana ijambo ry'Imana aho ridusubije mu bitabo byo mu bwuzure bwa mbere, ubwuzure bwa kera. Turi mu gitabo c'ubwitonzi. Mwumvise izi mpanuro nziza zidakeneye gusigurwa cyane, ahubwo zikeneye kuzirikanwa no kuzigamwa neza mu mutima, umuntu akagerageza kuzigendera uko ashobora kose kugira ngo zimuvyaremwo ubwitonzi bw'Imana. Umuntu agenzwa na mutima atagenza itima. Ibyo bintu sinzi ko mu bitandukanye iyo mvugo. Umuntu agenzwa na mutima atagenzwa n'itima. Atagenzwa nuko ibintu yumva bimubiramwo, ahubwo akitwararika kunumya ibimubiramwo, akagomba kumviriza ubwa mbere ingingo y'Imana ikimubwira. Umuntu atagendera kuvyo yiyumvamwo mu mubiri wiwe, kuvyo yiyumvamwo bigezweho birurumba aho hanze, ahubwo akibuka ko hariho ubugenga vyose, afise ubwenge bunyegeje mu buzima, akamenya kwitwararika kurondeza ubwo bwenge, kuko nibwo butwaye vyose kandi nibwo tuzoseruka imbere. Akarondera kugenzwa na mutima w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana uyu munsi, iki gitabo c'ubwitonzi, iki gice dusomewe, kikatwereka yuko ivyo bitokunda mu bintu bikomeye yavuze. Ubwa mbere ngo ntibikunda ku muntu afise umubiri wiwe uganzwa n'icyaha, umuntu ari esclave wa ma instinct yiwe, vya bindi bica mu mubiri bigaheza ukamenga birabosha umuntu. Ubwa mbere akagira ukwiyumvira ibintu n'abantu, ubuzima ukutariko, ntagombe kuvyiyumvira uko Imana yabishatse mu mugambi wayo. Wa muntu afise ukungena araba ibintu, afise ukungena avyumva, wa muntu afise ukungene abishaka muri bimwe binyaragurika mu bimubiramwo. Ugasanga yaruhiye gusanga umenga yishize umugozi mwizosi. Umubiri rero utegekwa n'umwijima w'ivyaha, ntibikunda ko ushobora kumva neza ubwitonzi bw'Imana. Nuko umuntu yemera kuja muri urwo rugamba rwo kumenya kutemera kugendera kuri ivyo nyene bishoka biza. Kumwe Pawulo bitubwira ati biradushikira twese, niko turemwe, niko dufise amagara make twese, yuko umenga hari ikintu c'ikibi citanganiza. Ikibi cama gifise amanyama, ni nk'umuntu w'amanyama nyene. Wamusanga hageze hose agomba gutegeka, agomba kwitanganiza, agomba kubafatira kuri we. Nikibi nuko kiragomba kwitegeka, gutegeka muri twebwe, ariko
burya kidafise inguvu, kandi burya umuntu agira amanyamahajya n'umuntu ari très faible. Nukuvuga yuko ntafise ibindi bintu biryoshe bihuye n'ikigira neza. Umuntu afise ibindi bintu agira ati hamwe bobona yuko ataco bimaze, bobo cavuga yuko ataco maze, guma ndabereke ko ndakimaze, agaca atera amanyama, gatera urwamo, akavuga menshi. Umuntu uzosanga atinya agacerere, atinya kuba wenyene. Muzi muri abantu benshi muri civilisation yacu hanze baratinya agacerere, kuko bashaka kugenzwa n'itima, badashaka kugenzwa na mutima. Ukuba wenyene ukamenga biramuremereye gose. Umuntu agendera ku telefone umwanya wose, ushobora gusanga rite apfa no gukubita urugo hakangutse taru ku telefone, ubona ko ari nayo ituvyura. Kibazo uti none kubirika hereye ngaho, atahereye kukumviriza ikintu kimugarukanye mu buzima. Uyu munsi mpaka umuntu asinzira bameze nk'umuntu yapfuye, kuko ari abasinzira ntibagaruke, bagasanga bagiriyemo uwo mwimenyerezo wo gusubira. Hari umukardinali yitwa Sara yatwandikiye igitabo ciza gisubira kutwumvisha agaciro k'agacerere mu buzima bw'abantu, kadufasha kumviriza Imana muri twebwe, kubaka ibintu bizima, ibintu birimwa kanovera ku buzima. Abantu gasanga turatinya agacerere, uzosanga hari ibiyayuramutwe tuca tubamo vyinshi vy'iki gihe. Ibiyayuramutwe nimubona urumogi rwonyene, hari ibiyayuramutwe vy'ibiyago bidahera, ukabona umenga umuntu yama agomba kwama ari mu bintu bivuga gusa. Iyo atari biyago n'abantu ni miziki, atari miziki ni binaguma turuna mu telefone, akabura umwanya uko yumviriza umutima wiwe, yumviriza Imana mu mutima wiwe, akawubura. Ugaca usanga umenga rero abaho nk'umuntu ari mu kintu kimeze nk'ubwiyorobetsi. Hariho ibintu bikomeye biri muri we, mugabo akabizibiza ibindi bintu byo ngaho hanze. Niba abantu uzosanga umenga ntiyumva, ugasanga umenga ari mu ma excès. Haro n'abantu mora mbona rimwe rimwe ingene bashaza, ukabona yuko ashaza umenga ntiyumva kumenga muri we, atirunze ko ivyo bintu byose, ntiyumva ko hari ubwiza afise, ntiyumva ko hari ubwiza afise. Ko kumbura ushobora gusanga aburabira kwa bimubwira inyuma, mugabo ntabwumve muri we. Ukazosanga yaratoboye ugutware mu kukumara, amazuru ataraza, aha kugasakanwa hataraza, ku mukondo hataraza. Ukibaza uti uyu muntu ubwo arumva ko hari ubwiza afise. Hari ama excès yerekana une misère, une pauvreté intérieure y'umuntu atigera aba hariya mu muntu hari vy'ukuri. Ubwitonzi vyogora ingene rero bushinga imizi ku muntu adashaka gusubira iwe vy'ukuri. Iwe vy'ukuri ngo arabe ko hatunganye neza, hakubuye neza, hari ingingo y'Imana, bagashaka kigira mwiza. Ugasanga ukabona umuntu agomba no kwihinzo badafise, kisiga ibintu iby'inyuma gusa, mugabo hajya gahuzu ko mukorokana, usanga ari tashi nka zimwe z'igisoda. Hari ugasanga arirabura, ahandi ugasanga ni inzobe, kuko aracari mu by'inyuma gusa. Ntazi kwakira umuntu w'ukuri Imana ishaka kubaka, kuko Imana iba mu ngoro y'umutima wacu. Ibyo twarabizirikanye tuko turibuka ingoro y'umucunguzi, ingoro y'umutima wacu. Ikindi yatubwiye uyu mwanditsi mweranda akagira ati ikindi kintu cirukana gose Imana yanka aha bacise ngo nububeshi. Mugabo ugiye kuraba si ububeshi busanzwe, hamwe ndashobora kubesha akantu gatonya nkarengana, n'ubwiyorobetsi. Ubwiyorobetsi bukaze ku buryo bushobora no kwiyorobeka no mu vy'Imana. Mwumvise ingene akebura abantu ngo bacira amatekisi, abategetsi, abategeka bakishaje amategeko, ati nimugirire umukama ivyiyumviro bitunganye, kandi mumurondere mutinuba ku mutima wanyu.
ngo kuko umutima mweranda turera ahunga ububeshi, ahunga ubwiyorobetsi, akaryo keza kukugabisha abantu b'abategetsi bamwe bamwe, si bose, bamwe bamwe bagize ibintu byo kurondera umukama idiri, byo guhenda abantu bato bato. Abarundi bazi yuko dukunda Imana, kugira ati narashize Imana imbere kugira ngo bacire inzira ibyiyumviro by'umwijima. Urago uzohanwa kose, uzokubitwa nyinshi, uzokubitwa nyinshi, kuko uretse ko wewe nyene uri kuribikamwe umwijima wo kugomba kumanipira Imana n'ivyayo, uriko urasuka umuzirikanyi mu bandi bantu mubi w'ubwiyorobetsi. Nugusengera gusa bakuru bacu kugira ngo bagire mutima w'Imana. Ko batagize mutima w'Imana, twese tuzotandukirwa n'umurandaranda w'ubwiyorobetsi n'ububeshi, tuzotandukirwa. Kandi byaratanguye, ego niko hari ha usanga bafise ama ressources spirituelles akomeye muri bo, bakanka kujanwa n'uyo murandaranda w'ububeshi n'ubwiyorobetsi, go kuvuga yuko dushira Imana imbere ariko tutayireka ngo itegeke imbere mu mitima yacu no mu vyumviro vyacu. Mu migambi tugira y'ubuzima bwacu, tukagirira abacu, ikibano cacu, tukagirira n'igihugu cacu. Tugira Imana kuko hari abandi bategetsi beza igihugu kigihagaze ko babikorana umutima w'urukundo, kandi bagaheza bakarondeza ingingo y'Imana muri bahandi ho. Twese ingaruka zavyo ziba zaraduhamvye kuzimu, ziba zaraduhamvye kuzimu. Ukaba ushaka rero ingingo n'ubwitonzi vy'Imana, irukana ubwiyorobetsi, irukana ububeshi, ukugomba gukoresha ivy'Imana kandi uzi neza ko uriko urakorera mu ntumbero Imana itere kwidahezagira na gato. Mugo kugira ngo ubinyegeze, ubirenganishe mu bantu, abantu bace babihurumbira ngo ni ivy'Imana, ukavyambika kaverni k'Imana. Mumaze kubona ugwara uri kwa kaverni keza rusokorotse inyuma, ukabona ni gwiza, ariko umanutse musukarunguruka mutse ugasanga ari ibicafu. Kandi abantu mutereka inzara nukuraba neza nta kurisha iminwe. Subire kuri hygiene, hari usanga ariko arakata ubugari afise ugwara nk'ugwa shetani, ngo nuko rusiza kaverni kameze neza. Uri kura ry'imicafu. Nukuraba neza. Ngo umutima w'umukama ntushobora kugerera mu muntu afise umutima mubi. Aha bihambya rero ya nyigisho yindi ya Yezu Kristu agira ati hahiriwe ngo abari n'umutima mwiza, nibo basa bashobora kubona Imana. Twame tugwana kugira ngo tuziga mu mutima mwiza. Umunsi w'ubuzima ntukurengere ko ngo uryame uje mu gitanda utaravye ingene uwo munsi wabayeho, ko ataha umutima mubi wakwinjiranye. Kwicyorora, gusaba ikigongwe, guhamagara amaraso ya Yezu Kristu, nitwe turayahamagara gusa kugira ngo adukingira amashetani. Tuyahamagare kugira ngo adukize amashetani amwakorera imbere muri twebwe, aducyorore impengamiro mbi zose z'akabi zishobora kutubamwo, kuko zadutse muri twebwe canke zizananye muri environnement existentiel yacu. Burya rukungene tugendera ahantu ugaca usanga uburemere bw'ivyumviro, inyifato, ingeso zidukikuje zitunyengetera tutabizi. Bigasaba abantu b'inguvu za mutima mweranda bashobora mu kwemera kuba bafise inguvu zo gusenyura, uko twumvise mu nkuru nziza agira ati ufise ukwemera, ufise inguvu za mutima, wobwira uwo mukere kwirandura ukaja kwitera mu kiyaga. Ikintu kigoye kurandura kikaranduka kubera abantu barimwo mutima w'Imana, bagaheza bagashitsa ingingo y'Imana, naho bishobora guca mu ntambara z'umutima, intambara hagati y'umwijima n'umuco, intambara hagati y'ingeso mbi n'ingeso nziza,
zamazibya iyo ntambara ya miriko iraberaho mu buzima bwa misi yose. Yezu akagira ati kandi nubwo bwitonzi nyene ari bwo budutumirira kuziga mu mutima mwiza ngo Imana itugereremwo, bugira buti menya kurekurira abandi. Reka kubona yuko umenga urahambaye uraciye ubwenge mu kubikira inabi uwundi mu mutima wawe. Tugire Kristo. Ahantu tuhumve neza, harabibaza yuko Yezu avuze ati cure kuri rundi bikomeye byihuta kandi ntubiki kibi, yuko umenga ni ibintu bica biza ubwo nyene, yuko umenga umuntu yakugiriye nabi ntiwo kumva kubabaye. Oya, no gutandukanya. Na Yezu yarababara ushika ashobora gufata ibimoka agakubita abantu. Mwarabyumvise cyo? Sinzi wigeze umupatsi yigeze bakabarigisha ngo niwe yatanguye ngo mucaku. Yari mucaku, mugabo yarazinze ibiziriko arabakubita bose arabasohora, bariko baratesha iteka ingoro y'Imana. Urudandazwa rukava hanze gushikaho rushika mu ngoro y'Imana. Yezu akadutumirira kutaba abantu babika kabi muri twebwe. Ndashobora kuba mbabaye kuko umuntu yangiriye nabi, ntibivuga yuko ntamurekuriye. Oya, kuko umuntu arakomereka, igikomere kigakira buke buke, ari ku mutima utazirikana inabi ku wundi. Ukurekurira ubwa mbere nukwanka kuzirikana inabi ku wundi, nukwanka yuko icabashikiye umenga kibagize ku ijambo rya nyuma yuko atakigishoboka hagati yanyu. Tukagira uti oya, bijya vyashitse ni vya kijya gihe, ego niko biturimwo, ariko turanse yuko vyozibiranye ubuzima bwose ngo bugarukire kuri ico. Ugasanga ikintu c'umwanya muto waciye ukizingururira mu Gifaransa, waciye ucetanda ku bintu vyose mwasangiye vyiza, no ku bintu vyose mwosangiye vyiza. Biraheze. Mon Dieu Seigneur. Ikintu c'umwanya muto ucukigira ikintu gipfukera ubuzima bwanyu bwose. Harimwo manque de réalisme. Sinzi umwigisha yegeze kubaza abanyeshuri, afata urupapuro wera derere ashirako akaburunga, abaza abanyeshuri ati aha mubona iki? Bose bati akaburunga kirabura indani. Nanumwe yabonye ijya fase yose yera, akaburungu gatonya kapfutsa hera hose, babona ikintu kajya kanu kabi kabaye. Yezu akagira toya, niwemere gukorera kuri ako kantu gato, hari ibindi bintu vyiza vyinshi hagati yawe na mugenzi wawe mushobora gusangira, kandi bikazutuma nako kaburungu gahanagurika. Hamwe iri jambo ry'Imana Yezu akarivuga nk'uwivuga, ahandi ukamenga ararivuga ridutumirira natwe nk'abakunzi biwe. Buryo umuntu w'umugenzi ashobora kuturekurira agashikandwi tugaruka tumusaba ikigongwe, uyo muntu iyo bishobora ninde? Ni Yezu gusa. Twiwacu mu kintu tugira tuti ni kabiri gusa, kabiri karazigwa, urengeje mafu tuca dutatagurana. Ni kabiri aho tuba twakomesheje. Yezu akagira ati mbere kurenza ko akarenga indwi. Yezu yarazi neza yuko aje kuba ku bwami bw'abantu bazoza barababeranda buke buke. Cyo gituma arazi neza ko atakigongwe gihari, nta buzima bwoshoboka hagati n'abantu biwe nibwoshoboka. Mbona ko nubatumwa vyashika gufata nk'umuntu yitwa Matayo yakoreye intwaro, ukamushira hamwe n'umurobere yitwa Yuda, umunyabwira umwe wo mu Isikariyote, ukabashira hamwe bagategerezwa kuba abantu b'abagenzi. Byogenda gute ko abagenzi batamenye kurengera ibintu bagirizanya, ibintu bari bavuyemwo by'amahistware yabo? Byogora. Akagira ati rero rabira kuri uyo yabakunze, akabarekurira ibintu mutopfuyemo murishe na gato, akemera kuhatanga umwana wiwe kugira ngo bikumvishe yuko nawe worekurira mugenzi wawe, wogirira ikigongwe mugenzi wawe. Dusabe iyo ngabirano
yo kutigera twemera yuko ikibi kibaye hagati yacu coca gipfukera ubuzima bwose, kikabwonona, kikabunukisha, kikabucafuza, kikatwicisha inzigo n'ugwanko, ahubwo tugitsindishe kukigumiza mu kibanza caco no kureka ngo mu mukama kize kiravugwa, imitima yacu tukayivuza ububasha bw'Imana, twama twakira muri no nkuka y'imisa tukayivuza iri jambo ry'Imana, kuko iyi Imana ivuze ibikoze. Tugombye kugendera muri jambo ry'Imana Yesu yavuze, riradukoreramwo, rikatugira beza, rikadushoboza naho umuntu atabasha kurekurira uwundi, kugira ngo vyugurure kazoza keza hagati yacu n'ubuzima buryoshe hagati yacu, bw'abamenya kurekuriranira hakuguma bazigamiraniye inzigo, batwengeranira badatwenze, bagatwenga inkwengo pirate, ariko urenganya agasigara jingitwa agira ati asha naho uzoca rengana gusa amace nsigara ndavuga ibintu. Yanzigo irimwo mu barundi benshi uyu munsi, akubwira ati ngo tuje gusangira, wasimbira hana gaca gusukiramwo ibintu. Bijya rero nibyo bidushikira kuko twanka kurengera no kwakira iyi nkuru nziza yo kurekuriranira. Tubitangurire hagati yacu, twame twanka gukoreshwa n'ikibi, tuziga mu mutima mwiza ngo ubwitonzi bw'Imana budatsindwa bwame butsinda muri twebwe. Amen.